gusa icyo ndabwiye muzondorera abana banje ntacyo nimba nzotaha bazofunga imyaka 2 yabo ihere ngo bandekure ntacyo ko mwemeye ko mpfira ino ntacyo none ngo ninjye ku kazi ubuzima bwanjye numva butameze neza je nta kazi noba nkishoboye uravye umubiri wanje ukuntu umeze nta kintu nterura ngo nduze nca mbabara urumva ino naho urazi ubuzi bwaho ni ubuzi buruhishije n'ubuzi utaruhuka none noja ku kazi gute ata kintu nterura ngo numve ko nteruye nca mbabara je ntacyo ko mwemeye ko reka mpfira ino nta ngorane. Aya majwi mwumvise na ya Muhoza abavyeyi Estera. Muhoza abavyeyi Estera ni umurundikazi ari muri Arabia Saudite, tumaze igihe tumutabariza kubera yuko agwaye kandi aremvye. Ikigo camurungitseyo muri Arabia Saudite citwa Recruitment Training Center, ni Recruitment Training Center, ni ikigo kiri mu gisagara ca Bujumbura mu Burundi, muri quartier Asiatique Avenue Swahili inomero 21. Ni ikigo kiri kuri telefone akamenyetso ko guteranya 257 canke guteranya 257 telefone plus 257 79 957 834 plus 257 66 00 0400. Iki ni ikigo gisafirisha abantu muri Arabia Saudite kidogerwa cane, kuko na wewe ndiko ndakubwira nimero kugira ngo ejo nibagicamwo ntuzuze ngaha kurira, kuko abantu atari bakeya baridoga kuko ntigikurikirana abakozi. Ikigo gikurikirana abakozi je nama ndakivuga ngaha naco nkagishimagiza. Twe twifuza ko abantu baja muri Arabia Saudite bahuye n'ivyago mwe mwabarungitse byibuze mwakira agatelefone kabo mukavugisha bakumva ko bantu babarungika hariya batabariye bakibakurikirana. Aba bose ko bameze kuko ntibongera gukurikirana, ugiye ukagerayo mambo kuisha. Ibi kandi ni ibintu bibi cyane gose kandi bibabaje. Aha rero muramba barira ndabwiza ukuri, iyo ugomvye gukorera neza abo washize imbere, no kuvuga ibi bigo twe turagushimagiza, mugabo kandi ugomvye gukora nabi tukakugayira ku mugaragaro. Uyu rero we wariko yisabira ubufasha aragwaye. Uyu Estera aragwaye, si ubwa mbere tubivuze, ni ukuri amerewe nabi cane. Hano hariho n'inkuru nakoze ndashira ngaha ku mbuga zitandukanye, ni ukuri arasaba ubufasha, aragwaye, siwe vyavuyeko, agwariye muri ofisi asaba gutaha. None kino kigo cyo kimusaba amafaranga adafise, kandi bizwi yuko ari amafaranga leta yo bitanga, baba bashira muri leta baje barungikayo abantu muri Arabia, hanyuma bakaja ayo mafaranga bakayifashisha mu kubarihira kugira ngo batahe mu gihe bahuye n'ivyago. Ariko rero ayo mafaranga sinzi icyo akora mu gihe nka Estera agwaye, kandi bigaragara mugabo atashobora kugira ngo bamufashe. Nyamuneka turasaba, hariho ababijejwe, hariho ubushikiranganji bujejwe, hakabaho ubuserukizi bw'u Burundi muri Arabia, nabwo bubwirizwa kuva hasi bugafasha uwo Murundi kazi ariko arahura n'ivyago mu bihugu vy'Abarabu. Twifuza yuko umurundi wacu yogwa muri Arabia nkuko twama tubibona, azize ubusamazi bwa twebwe nyene ubwacu, kandi twari kumukiza. None muri ico gihe ambasade iri muri Arabia iyo imaze iki? Canke kino kigo camurungitse coba coco kimaze iki? Ya mafaranga batanga baba bayatangiye iki nimba batatanze kugira ngo azaramira abantu nk'abo? Rero musaza we waridoga cane, yavuze ati nukuri reka mpereze ubutumwa abategetsi bose abashobora kudufasha, hanyuma ntabarize mushiki wanje
nagomana abasangiza amajwi yiwe arabibutsa uko byagenze kose, hanyuma ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye ku mirimo yanyu, Imana ibagirire neza. Aha duherereye turashima Imana uko biri kose. Ku mazina yanje nitwa Ndikumana Eric, ndi Umurundi, mba mu ntara ya Bujumbura, komine Ntahangwa. Hama nje imbere zanyu ndabasaba ubufasha bwa muhoza abavyeyi Estera, ni mushikanje, jewe ndi kaka wiwe, ndi musaza we. Umwanya tuvugana ndiko ndasaba ubufasha kuri muhoza abavyeyi Estera ari mu gihugu ca Saudiya, aho agiye kurondera ubuzima nk'abandi nk'uko bagenda, ariko amaze gushikayo yarakoze biramwanka bivanye n'ubuzima buramwankira, ingwara ziramwankira, arakikwa n'amagara, ahari hose ntiyorohewe. Rero narinje imbere zanyu nje gusaba ubufasha, abanyakubahwa murabe ico mwodufasha, dusaba ubufasha ku buryo Estera yokurikiranwa agataburizwa itike y'indege kugira arabe ingene yoshikanwa mu gihugu akaja kuvuzwa, kuko ahari nta n'ikintu na kimwe ko baramufasha. Twaragerageje gutabaza abo twaciye ko baradufashije gutabaza, ariko kugeza no mwanya nino saha nta n'ikintu na kimwe turumva kuri ofisi yiwe yaramusafirishije, nta n'ikintu na kimwe anwezeko, nta n'ikintu na kimwe bariko baradufashamo, nta n'ico babivugako. Rero n'ukuri ndongeye kuza imbere zanyu murabwire mwosubira kudufasha kugira turabe muhoza abavyeyi Estera yosubizwa mu gihugu akaja kuvuzwa, kuko ahari ntiyorohewe, nta n'ikintu na kimwe ko aramufasha. Yakoze amezi 7 yahembwemwo ukwezi kumwe, bivanye n'ubuzima amagara yiwe yaguma mukika iki, nta n'ikintu na kimwe bigeze bamufasha. Telefone yaguze barayimwatse, barayimutwara, ni kugeza no mwanya no saha ntituzi amakuru yiwe. Kugeza umwanya nino saha umukobwa bari kumwe muri ofisi ahari yamutiza telefone, we yaragiye, ariko kugeza no mwanya n'isaha ntituzi amakuru yiwe ukungene bimeze. Jewe inje imbere zanyu banyakubahwa, mudutabarize mudufashe, nukuri Estera muhoza abavyeyi ahari ntiyorohewe n'ubuzima bwiwe. Umunsi bakiri kumwe n'uwo mukobwa amutiza telefone tukayaga, twarayaze, arambwira ati jewe kaka wanje nukuri mfashe untabarize, jewe aho ngeze ndageramiwe, nta n'ikintu na kimwe ahondi, no kurya ni ngorane, inzara iri mu kunyica, utunini naguze twaraheze, nta no kunjana kwa muganga, nta nico bariko baramfasha. Nukuri ntabariza, jewe ndageramiwe, kuko numva ubuzima bwanje butorohewe, ngize nkore narakora nkumva ndababara mu rubavu, nkabura amahoro, nkumva ndababara, nkagira ibizunguzungu nkikubita hasi, bamabuja ngo kora, kugeza yaho bace baza bakantora bakanjana muri ofisi. Ngeze muri ofisi nta no kunkurikirana ngo banjane kwa muganga, nta n'ikintu na kimwe, ahubwo ico bakoze bambwiye ngo nimbwire umuryango wanje ngo urondere miliyoni 2. Nukuvuga yuko izo miliyoni 2 urumva, nukuvuga yuko bamubwiye ngo ahige 1,000 c'amariyare. Je ndabikontoroye naciye mbona ko ari nk'imiliyoni 2 z'amarundi. Arababwira ati none jayo mahera no yakurahe, je nta mahera mfise, jewe ikigo candungitse kirahari, nikinaburiza itike je nsubire mu gihugu kugira jewe nze gukurikiranwa mvugwe n'umuryango wanje unkurikirane bamvuze, kuko jewe ahondi sinorohewe. Ico gigo kiri Bujumbura muri quartier asiatique, citwa Traitement Training Center. Nukuri nimurabe ingene mwodufasha abanyakubahwa kugira turabe ico twotabaza, mukuri mudutabarize kugira Estera asubire mu gihugu gukurikiranwa avugwe. Nukuri mudufashe mudutabarize kw'ico kigo camurungitse. Uwamusafirishije yitwa Asmini, ni umwarabu. Nukuri mudufashe mudutabarize, muzoba mukoze mudutabarize. Nukuri ndabasavye banyakubahwa mudufashe, kuko Estera ahari ntiyorohewe, kuko avuga yuko jewe nta kazi noshobora gusubira gukora, kuko je ndageramiwe. Estera kugeza uyu mwanya no saha
ntiturumva amakuru yiwe ukungene amerewe, ntiturigera twumva ukungene amerewe kugeza uyu mwanya no saha. Umukobwa yamutiza telefone yari umukobwa w'umukenya, niwe yamutiza telefone, mugo uyu mwanya no saha uwo mukobwa yaragiye. Esther muhoza abavyeyi, nta kuntu tuko turasubira kuyaga ngo tumenye amakuru yiwe. Nimudufashe n'ukuri, mudufashe n'ukuri, muzoba mukoze, muzoba mukoze. Ikigo camurungitse training center kiri i Bujumbura, quartier asiatique. Muzoba mukoze banyakubahwa, mudufashe Esther turabe kungene yofashwa akarihigwa itike agasubira mu gihugu aho avuka, kugira turabe ngene yokurikiranwa ubuzima bwiwe. Turasabye n'ukuri, tubasaba ubufasha, mutwinginge, muzoba mukoze banyakubahwa, n'ukuri turabinginze mudufashe Esther kuko ahari ntiyorohewe, kuko nubu dufise ubwoba yuko Esther tutwibaza ati Esther amerewe gute, ariho gute. N'ukuri nubu nituraronka amahoro, umuryango twabuze amahoro, twabuze ico dufata, twabuze n'ico tureka. N'ukuri mudufashe, ayo mafaranga bamusabye ngo arihigwe itike, n'ukuri ikigo camurungitse nibarabe mukuri mudufashe, muzoba mukoze, n'ukuri muzoba mukoze. Nukuvuga ngo narondere ngo igihumbi ngo c'amariyare ngo hama ngo ataburize utike ngasubire mu gihugu. Aya mahera yova ahubwo ikigo camurungitse niba mutaburize itike Esther asubire mu gihugu. Umumama w'umwara witwa Asmini yamutasafirishije, naraba ukungene yo mutaburize itike kugira asubire mu gihugu. Murakoze banyakubahwa, ico twasaba nico, two dusaba ubufasha, murave ico modufasha kugira Esther asubire mu gihugu. Mudufashe n'ukuri, muzoba mukoze. Turasabye ubufasha banyakubahwa, mudutabarize Esther asubire mu gihugu, n'ukuri aje gukurikiranwa ubuzima bwiwe kuko ahari ntiyorohewe cyane. Murakoze kubufasha mugiye kuturonsa kugira turabe Esther muhoza abavyeyi ko yosubira mu gihugu. Imana ibahezagire, turabaye turashima, n'ukuri mudufashe Esther ahari ntiyorohewe, natwe bw'umuryango twabuze amahoro, tuguma twibaza ati Esther ariho canke ntakiriho. N'ukuri muzoba mukoze, mudufashe, dusaba Esther bamusubize na telefone kugira twumve ubuzima bwiwe uko buriko buragenda, Esther ataburize itike asubire mu gihugu. Mu mezi 7 yakoze yahembwe ukwezi kumwe, baramwimye amahera yiwe, barayamwimye ahubwo ico bakoze ngo nahiga igihumbi ngo c'amariyare ngo hama ngo ataburize itike ngo y'indege atahe. None amezi 6 yose yari yakoze, byagenze gute? Barase kumuhemba. None tusaba n'ubufasha no kuri Esther barabe kungene bomuha n'amahera yakoreye kugira Esther nawe arabe ico yokuye mu mwanya mu gihugu, kuri bivanye n'ubuzima bwiwe ngene ko buramutamworohereza. Esther asubire mu gihugu atahe aje gukurikiranwa ubuzima bwiwe. Banyakubahwa tubaye turashima, Imana ibahezagire, murakoze. Reka twumvirize ijwi rya Esther nawe. Hano ni amaudio make yarungitse bataramwaka telefone avuga ibijanye n'ingwara yiwe. Katubihereza Imana, byose ni kubihereza Imana. Aho bizogenda nk'uko nyene nzobishima, ngirene gashira. Bambwiye ko nirihire itike. Bambwiye ngo nirihire itike kwaye hama ngo ndihe na kampuni ngo amezi 3. Nabwiye nta mafaranga yo kwirihira itike mfise, nta n'amafaranga yo kuriha kampuni z'indoro. Basi rero n'ubu rero ndarindiriye kwera ari bikunda nofuma nitahira kuko ntaco ndiko ndunguka, ahubwo nukuruhira ubusa no guhombera ubusa, uko n'utwo novuga ati nakoreye ntatwo bampaye. Jewe nta kintu
ni ukuri nta kintu na kimwe badufasha. N'iyo visi kuyigumamwo koba ari ukuguma umuntu aruhira ubusa, ahubwo jewe yaba vyari bikunda nari gutaha namba ari kuvugwa nkavugwa ndi muhira, hanyuma bikunze nakize nkazogaruka, canke naho ubuzima ntaho butarondererwa. Ukuntu ku bintu ndiko ndabonera ino ingwara z'urutavanako nkakora nkakorera ubusa, amafaranga mba nakoreye sindonke, nofuma nitahira n'ukuri. Nanje nivyo nabona kweri, nanje nivyo mbona kweri vyoba ari vyiza, kuko n'ubundi naho novuga ngo nyene ibaze amafaranga nakoreye nuko kwezi kwa gatandatu nakoze imisi 20, imisi 20 bampaye amajana 2, ca wibaza rero amafaranga reka ndeke kwirwanda nabisubiramwo, ni ukwibabariza ubusa. Ico mbona nuko Mana yoncira inzira gusa bakandira itike nkataha, hama nkavugwa, mbara amasengesho nzojamwo, mbara ukuvugwa mvugwe hama ninakire, bisigaye Imana niyo ibibona. Jewe ejo ikintu gusa nari numvise bari bagiye mu nama nyene y'ukuntu bonkatira itike ntaha, rero sindasubira kumva amakuru y'icavuye mu nama, ndumva amakuru y'ikintu cavuye mu nama ico bapfunditse. Uyu ni musaza wiwe yariko aratabaza avuga ati ntivyumvikana mushiki wanje araguye mu vy'abarabu kandi yari gutabarwa. Natwe turasaba abashobora gutabara n'ukuri mumufashe, umutabare ntazira ubusa, kuko murabona yuko aho ibintu bigeze ashobora kuducika kandi yaratabaje, ashobora gupfa kandi atako atagize, atako atakoze kugira ngo twebwe abamurungitse, abashobora kumutabara, nanje nishiremwo n'ubwo ntarimwo, twese tumutabare. Yaritabarije ariko aritabariza n'ubu, ni umutabare nyaboneka. Uwo nk'uwapfuye sinabimwifurije, ariko nuko nama nabivuze bikarangira ari abatashe kandi twabasemereye nimumufashe atarataha. Ibi bigo n'ukuri birakora amakosa, kuko iyo umuntu agwaye ntibacumubwira ngo azogurisha ngo itongo ngo arihe itike y'indege, none amafaranga agakora hehe? Uwo avuga ati je ubageze ahantu haraga, akavuga ngo ninapfa murandirira abana, ibaze nta n'ikigongo mugira. Je nkaha noca ndanayamurihira vraiment, ndumwe mw'ivyo bigo n'ukuri, ngo ninapfa murandirira abana. Umuntu mwavuze ngo mugiye kurondera ubuzima muri Arabia Saudite, kumuhindura ubuzima, none bihindutse ko araga ngo ninapfa muranderera abana, nta n'ikigongo mugira. Imitima y'abantu irakomeye n'ukuri, nimumufashe ubushikiranganji nimumufashe, ejo ntimuze mudufashe gutahukana ikiziga kandi umuntu ariko aratabaza akiri muzima agikomeye, aragwaye mugabo aracyashobora kuvuga, baramwatse telefone, bamwatse byose kugira ntavuge. Ibintu birababaje cane gose. Reka nizere yuko n'ukuri turongera tugerageze tubishikane aho bishoboka hose, turabe ko bamutabara, kandi nimwamutabara tuzobashimira. Murakoze.